하나님께서 부룬디를 특별히 사랑하시고 또 이 부룬디에 하나님께서 새로운 은혜들 하늘문을 열고 새로운 은혜를 주실 거라고 그래서 우리가 그 하나님을 붙잡고 찾아야 된다고. God loves Burundi very much and he has a very special plan for Burundi. He wants to open the doors of heaven wide to pour out his grace upon this place. Imana irakunda Burundi niyo mpamvu iriko irabugenderera igomba kugurura umuryango wagutse w'ijoro kugira ngo umugisha w'Imana wuzure kuri iki gihugu cy'u Burundi. 성경에 보면 개인이나 나라나 하나님을 찾을 때 하나님의 은혜가 부어지는 것들이 계속 나옵니다. In the Bible we see whenever an individual or a nation seek after God, he pours out his grace upon them. muri Bibiliya turabibona igihe umuntu canke ihanga rigize umwete wo kurondera Imana, Imana nayo icisuka ubuntu bwayo kuri iryo hanga. 제가 분명히 믿기로는 이 하나님께서 부룬디에 특별한 은혜를 주기 원하시는데 특별히 이번 집회를 통해서 부룬디 사람들이 하나님을 찾을 때 하나님께서 새로운 은혜들을 부룬디에 부을 거라고 믿습니다. And I believe that God wants to pour out his special grace upon Burundi. And during this crusade, when he finds the people of Burundi truly seeking after him, that is when he'll be able to pour out that grace. Ndizera rero ko Imana igomba gusuka ubuntu bwayo kuri iki gihugu cy'u Burundi. None muri ibi bikorane niyabona imitima y'abarundi yugurutse nankeka izokugurura imiryango isuke ubuntu bwayo kuri iki gihugu. 지금은 부룬디에 있는 모든 분들이 하나님 앞에 나가서 하나님을 부르고 찾을 그런 시기라고 저는 그렇게 So I 생각합니다. believe this is right now a time for the people of Burundi to go before God, to seek this God, to call out to this God. Ndizigira ko ari igihe ciza ku Barundi kuza imbere y'Imana no kurondera inyonga z'Imana. 분명히 큰 은혜를 주실 겁니다. I really 하나님께서. believe that God will pour out a very special grace. Ndizigira ntakekeranya by'ukuri ku Imana izosuka ubuntu bwayo kuri iki gihugu. 뭐 저는 그 경제 전문가는 아니지만 분명히 성경을 통해 말씀드릴 수 있는 것은 한국의 많은 그 사람들이 하나님 찾고 기도했을 때 하나님께서 놀라운 기적을 일으켜 주셨던 것처럼 부룬디도 동일한 하나님께서 부룬디의 사람들이 하나님께 기도하고 찾을 때 우리가 알 수 없는 새로운 은혜들, 문들 또 경제적인 것뿐만 아니라 많은 은혜들을 부을 거라고 저는 그렇게 분명히 믿습니다. So I'm not an expert in economics, so I cannot speak very much to that. But what I can say biblically is that when the people of Korea prayed and called out to God, that's when the new doors were opened. That's when grace was poured out upon the country. And that's why I believe, as I said before, that this is a time for the people of Burundi to seek after this God, to come before him in prayer and understanding. And that is when God will open his new doors of grace upon this country as well. Yokuri sindo muhinga mu bijanye n'ubutunzi ariko iyo nitegereje ico Bibiliya ivuga igihe igihugu canke ihanga rirondeye Imana rigasenga ririko rirarondera inyonga z'Imana, Imana irugura imiryango igahezagira igihugu, kandi ivyo nivyo rero Imana igomba gukorera iki gihugu n'abarundi barondera Imana n'umutima bikunze, Imana izugura imiryango yayo ihezagire kino gihugu.